Amwe mu makaritiye avugwamwo abo bana bo mw'ibarabara mu gisagara ca Ngozi ni Rusuguti, Kanyami, Kigarama hamwe no mu duce bita Bitanga na Ngere. Aho hose abanyagihugu bahaba bavuga ko hakunze kugaragara abana bakiri bato cane. Amakuru ava muri iyo micungararo aramenyesha ko abo bana bahungabanya cane umutekano, aho basahura abahita bose, rimwe na rimwe bakanabasinzikariza ubuzima nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Haramaza k'inkozi z'ikibi na cane cane baja abandi baba mw'ibarabara, abo rero baraheza bagategera abantu bakuze bavuye mu mirimo itandukanye, bavuye gusoma agacupa kabambura bakabakomeretsa, numva ko bitoroshe. Abanyagihugu b'Ingozi bamenyesha ko badatahura ingene leta inanirwa no gutorera umuti ingorane nk'iyo ishira mu kaga abo bana bo nyene ubwabo ndetse n'abanyagihugu baba muri ayo makaritiye. Basaba ko abo bana bagarukirwa amazi atararenga inkombe. Amaze igihe tuvuga yuko ngaho Ingozi abana bariyongereye kandi ubukozi bw'ikibi ari bwinshi. Turatakambira leta kigiraho ukuntu yogira abana bafasha, kuko kenshi baja mw'ibarabara kubera ibibazo bitandukanye. Ikindi naco twagira tusabe amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki abo nyene bafashe, n'ahandi hoho abantu bo ngaha Ngozi bazogira ingorane nyinshi cane. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Bucumi Joseph Martin, musitanteri wa komine Ngozi, kuri telefone yiwe ngendanwa kugira agire ico abivuzeko, ariko turamukena.